ndumva iki ari cyo gihe cyo kukubwira yuko ndagukunda. Uko vyakira kose navyo nitaye, sinitaye ukuza kuvyakira, ariko gikuru menya yuko ndagukunda bravo. Ntukomeze kunteraho umwana, nje ndakuzunda nawe rondera Burundi ukunda atari jewe kuko je ndi muvyara. Sister, kuva ryari? Okay, sawa. Jewe basi chicho tumeenda kukunda nukutatsi machuti gusa nyine mvuye ko ndagukunda kandi cyane. Nanje ndagukunda. Ndabibona reka. Please ntahura please. Niki nagize iki? Kutari kura ntahura kando kanya. Uhereye munsi. No. Sishaka kongera kusaba kumbwira ko utankunda. Ni wumva utakiye. Okay. Uzovyigomezemo. Kimwe. Ubwenge bwanje ntiburatahura ko utankunda. Nzoguma ndagukunda. Okay. Kandi kindi ntuzokongera kumbabariza umutima wanje. Grace. Ijena. Ikatwe kujya kwinkoko nakagomba. Wumve yuko ivyo uriko urategura byose utamushobora gushika. Esti. Kumbwira yuko utankunda. N'ubwenge wanje wamaze gutemberayo. Ukaba uri kurambira utankunda. Okay. Vyamenye kuja mu migwe. Ingumu n'imige n'amakofi. Yeah. Grace igiye kubona STIVI wariwe. Ugiye kubona je kundi umwana mubi. Irifu yuko nari ntegura akazoza kiwe. Série. Wallahi neza. Ntawandara neza nawe. Je ndashima. Ndashaka kumva sinahajwe ka kantu nkunguza umutima wa numva umutima wanjye kwase. Batinduze n'abandi. Basi naenda kurota. Numva basi n'umuntu sinomara n'umwe ntakurondeye byose. Nanjye naenda kukumbura kandi kundondera mu kidogo nimba numva ndabyishimiye n'umusose n'ubishika. Basi no kutazigiwa walirancha n'umutwe basa numva umenga ntandi kintu nkongera kumva. Atari giwa wejonye. Basi numva umenga ntandi kintu nkongera kumva mwana abantu bose baba bari kwiyisi twoha baturi babiri nk'Adamu na Eva. Wow, urukundo naka. Urukundo ndagukunda. Basi Adamu na Eva barabesha. Jackie na Roza baribeshe. Barumva umenga ati twenyine ku inosi duhari. Basi nje ndakunda kandi nishimye kunda kuri maze birami imbaraga sese numva umenga we umunsi wa nyasi nzogera niyaho. Nabyo nakora kandi nanjye ndawukeneye nabyo kuyahora. Ariko urukundo nkunda. Kandi urakoze kundondera mu gitondo kumva nje muri tujente kurenje ku kazi ndabwiga neza. Nawe ndakurota. Yaravuze ati ntawumbishijwe ryawe. Akoze wansivye akazi nje kuraba nawe telefone ati uri henze kuraba. Barumva kwera hamwe no guheba ngo banihebye.
sijewe sijewe n'ukuri kuko ni hamwe na juganye n'uwo nihe ndagukunda nk'umuntu ihasi niyo ndagukunda ndashaka I love you. Bravo. What? Aha tuvuge yuko inshuro naenda guhamagara utaranyumvise. Ese ujya umunsi hariya twagiye gutembera nyine napfuye n'abashuri nabo bose ko twidepasa tukanyuma cyane tugumana uwo yamwiri nawe urabizi gusa nyine byari biteze ntabwiwe tuzubire tuzogenda ahandi tuzasubira hariya aho aranyemererwa ko tuzojyana hehe urahibuka gusa vuba ngira asome je pense que c'est bon. Tuzogenda rivanze dusuzu samedi Vendredi kweli. tuzogenda vanze après-midi Ndio kazi. Ndio yes. oh yeah Kazi gani? Sisi wote tunasanga pia mbere ngasagenda sachenda cyangwa tugire 17h. Vagira urumubesha. Nembesha gute? Bravo. So? Turiko turaganira. Warambwiye mama nabashefise naki ivyo bintu navyimenyereye naki ndaja ngaho ndapapa ndihebera umuhungu. Jewe ngurankunda kumva ufise abandi bantu hamagara mu gatondosha bitaba call yawe. Arosheri umeze gute? Na wewe none nugacubigirira muhiri wacu. Muhira? Ikaje ngaha naje kwa bavyaranje sinaje kubashirira banje. Okay. Ariko warambwiye ko nkunda. Sinigeze ndabikubariye. Wambwiye ngo Ndagukunda. ntunyanka ngo nta basheri ntaki. Ndaje ngaho ndizera ibitangaza. None basi ushaka dukundane uri umuvyaranje. None n'abavyara ntivyanditse ko batabana. Yesu wasije gusaje umenga sinuriko. Ntagyo gukora. Niko byumva. Yego niho ndavyumva kandi sindiko ndavyumva. Niko bisanzwe bibiri. 17h c'est ça non? sawa none nziko tumira Ariko ikibazo yo kumbwira batazoshwanira. oya nyamashwanya agirika tuzutaka Ari mu mishatsi yawe gusaza ya muzo muri sawa nzobibuza. oya ntuca gusokoza gusabisa Neza arakwira. Nazo jiwe nawe sarwasi bazigire neza. nsisuri nzogenda nyine mu gitondo kubera je vendredi n'akazi bize tuzokaza Basi. Kazi. Bravo. So? Ntibuzi yuko umuntu ashobora kugira umutima w'urukundo n'umutima w'ugakunda. Wirinde gukinisha umutima wanje. Ivete. Basi wanyitabaza unavuge saa cyangwa ikara. Waje ndagukunda. Ndagukunda urukundo nk'ugwa mubyara. Nk'ugo nkunda mutoya wawe Esto. Sindagukunda kwa rukundo rw'umushiri wanje. Ariko nawe guhishije ati ndafise umushiri bwa mbere yanje kubiguhisha ati nta mushiri fise uburenda mufise. Nje ubifata nawe. Ndakumbuye sana. Rero ikibazo yo kuri 17h tugiye tuzoba tugiye tuzovugana kuri telefone yawe gusa nashaka gusa ubinyemerere kubera ari wowe binyemereye byemere numva ko ufite ibintu naje uzobitana ajyanye no ku kazi. oya witana akazi gute nagira ngo uzonza gutahumira abari inzoza gutuma basi kubera ndakunda nyine ngira zocaza sawa siteka kaburo kondisi nacho mwanya na nzokoresha ya saa y'abarundi ya sawa. Bravo. So? Ntabwo nitaye ku rukundo wowe ukunda abandi bakobwa. Canke ku rukundo ngo kuko abavyara. Ntabyo nitaye. Ariko ikintu kimwe nakubwira womenye. Bravo umutima wanje uragukunda. Ivete.
ntitwirengagize yuko turabavyara urukundo nkunda ni rwanda rw'abavyara naje ndagukunda ni mwe rw'abavyara ntushake kubishyira ahandi hantu kuko nugukunda wewe siko nukunda umushiri wanje Mbashije jewe basi icyo tumenda gukunda no kutatsina Judy gusa nyine mvuye ko ndagukunda kandi cyane ko nanje ndagukunda ndabibona reka Série urabona rero hose ndagusaba nimero ndi muri siporo umunsi naratangaje n'ubuntu utari unyibuka gusa nyine uke uko twagiye turayaga batinze uranyibuka amura turavugana ndagukunda nabo barabonye yuko kuno nyine ruca urushaka ndagukunda rero kandi ntuzohengeshanya kunkunda nawe ndagukunda sawa bra nagerageje kubisha kenshi ariko ubu biranze ubu nyine numvise uriko uravugana n'uwo mukobwa mama umwita Série subira nibwo amaso yanje umutima afungutse nawe umubiri we yafungutse ndumvika ari cyo gihe cyo kukubwira yuko ndagukunda uko vyakira kose navyo nitaye sinitaye ukuza kuvyakira ariko gikuru menya yuko ndagukunda bra Yvette uri umukobwa mwiza sindabihari ariko ntukomeze kunyizirikiraho jewe ni umuvyara wawe hano ubuzima bw'ino siniburebure uzura nka ndi wangu bagukunda atari je muvyara tubisezera twabisezeranye deje sawa ndagukunda rero muri mwiza usa neza ndagukunda Shenda byumva kandi nanjye ndagukunda kandi nyine si nanubwo neza kugoya mukera Ashe ngana ubwiki ndagukunda kandi cyane umutima wanje teye kuri wewe musi wa mugenzi wawe nanjye nabyo nzokora kandi rero ikintu nakubwira nuko ndagufitiye agasurprise umusozi wanjye n'ukanyishyuza ubwa kangahe ntukomeze kuntera umwana nje ndafise urukundo nawe wirondera ubundi ukunda atari je kuko je ndi muvyara Sister kuva ryari okay sawa ushaka kwandanya ibyo twari turimo simbona umenga arashavuye twabikomeza bingiye ndashavuye ivyo ujyanye n'ivyo ujyanye ntaza kwivanga muri ibi by'iwacu niyo kuvanga no ni family okay n'ubundi umengo ninje nari naje kuguciramo wariko uravugana n'umuntu sindakubwira ngo ukomeze muvugane nawe sigara uriyumvira cyuka ndagukunda uvyumve umutima wanje uragukunda kandi ntuteze no kukurekura ndagukunda abandi bahungu bose unyereka ndabona nk'ibipupa umbona muzima ni wewe aravyumvira nzobwira sinavyo vyo kumbwira ngo urikoze ntavyo nitayeho no why kubera iki niba sister akibona ko ndi mwana harabana yuko je n'umuntu akuze aba mukagenda iyo bishobora kugira je ariko yabwira kuze we wanje twasezeranye yuko ndami no wa ariko sister agiye kubona STIVI ndiyo kuri kare karangaza umutima kuze naramuzanye ariko agiye kumubwira amabanga yiwe y'umuryango uti no I don't sindi kwa bitaho
je ngira ndo umuntu ndakuze imyaka ndayifise ubu kumenya ukuri ku muryango ndabikeneye kubera kare kare bibwira kuze wanje no ariko bavyita gutsinda icavu nk'umugabo iyo nza kuvuka mbere yiwe numenya icyo ngiye gukora ariko bidasobanuye yuko aka kanya ntashobora gukora ikintu kibi. Baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi. Ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro, no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.